je numvise ihungabana ry'amagara yo mu mutwe, numva yuko ari nko ku muntu dufate afise iryo hungabana, novuga ko ari nk'umuntu mu bintu vyo wabakora ataba afise ashobora gureponda kuri situation kanaka nkuko vyategerezwa, ugasanga namba ari reaction yarakwiye kugira namba ari nka situation yari isanzwe, ugaca usanga wewe ingene ashobora kuvyishura ugasanga ni réponse bitajanye nyene. Ingwara yo guhungabana mu mutwe iravugwa cyane kandi mu gihe wituye uburiwe, mu gihe wituye nk'umuganga nyene yavyigiye, biravamwo amaresultat meza, ugasubira ukaba ala normale nyene nk'uko abandi bantu baba bibona. Kuvyo ujya mu psychologue yatwigishije, natawe yuko umuntu afise biboneka ko afise traumatisme atari wa wundi uzoreka ati unye nuko yama ibiki n'ibiki, ahubwo umwegera ukazura mubaza, binakunze ukazura namufasha umuhanura ko bigushobokera nyene. Ihungabana ryo mu mutwe rirashobora kuva ku ntambara, kubura abavyeyi, gufatwa nabi n'abantu, dufate muri societe ubona ati nidije nyene, dufate je nk'umukobwa nidije nyene nafise uwo dukundana, aho urashobora kuba traumatize cyane kubona abantu baguma bagutwenga ati nawe numeze nkatwe ibintu vy'uko. Abantu en general nyene nko mu kibano barakwiye kuza baramenya kwitaho umuntu. Hariho n'igihe usanga nk'umuntu ugasanga asanzwe avuga nabi canke ugasanga afise amajugement adasanzwe, ugasanga abonye umuntu mugufi aragenda mututse, abonye umuntu muremure agenda mugiye ibiki n'ibiki, ugasanga nyene ko kuntu ugenda uramugira amajambo mabi nawe atera yiyumva yuko abonye n'akantu na kamwe, abonye agize n'akayesheke na kamwe aca yiyumvira ati bya bindi bavuga nivyo. Rero twese turakwiye kugira ama comportement meza. Mvuze ama comportement meza ni kumenya kubana n'abantu neza nkuko bikwiriye, tukabana mu mahoro. Ubonye hari umuntu agize ikibazo ukamufasha, kuko ibibazo vyamaho kandi kubikosora hamwe hamwe biba bikenewe. Ngaha mu kigo hariho nk'umunyeshuri novuga yakuze atazi abavyeyi biwe ibintu vy'uko, umva arashika mu mashuri yisumbuye, umva yari wa mwana akunda kuba ari wenyene, umwana nyene adakunda kuvugana n'abantu. Twebwe rero nk'abanyeshure twigana twamubaye hafi, basi twaze turamwegera tumubaza buke vyandi navuga, hamara bitubwira. Mu nyuma rero niho twaciye tugira inama, novuga uko kuko basi kubera yaronse iyo traumatisme bivanye na abandonnement y'abavyeyi afise. Twe rero twaciye tuvugana yuko musanzwe kugira nungaha nimba muhiri wa yumva iyo manke nunga nayumve, tumube hafi, tuze turavugana, tujana, dufate nk'ibikorwa dukorana, ibintu vy'uko mu ishuri twigana, dutera inkuru nyene, ubunye tubona umenga vyaragabanutse. Nk'umuntu ari muri club ya Jimbere, novuga yuko ngiye kuba umwambasaderi w'iyo nkuru nziza, katwite inkuru nziza, kugira ngo mu buzima tuba tubayemo na cane cane ngaha kw'ishure, kuko niho usanga hari amaka menshi y'ibintu nk'ivyo. Nuko nyene twoza turagerageza guhanurana hagati yacu, kubana hamwe n'abandi. Nk'umuntu ubona yijana ku ruhande, yizora nyene yikura mu bandi, ukagerageza nyene ukamuba hafi, ukagerageza nabarya bose twita bagenzi bacu batari muri ino club Jimbere, ukababwira nyene ingene boza barifata babonye ko mubo bari kumwe hariho umuntu nyene afise ikibazo nk'iki.